Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Leta y'u Burundi yaraye ishize ku majana 280 igiciro c'amababi y'icayi kirimwa n'abanyagihugu muri isizeni y'umwaka w'2021 ushiru w'2022. Ikiro kikaba cyahora kigugwa amajana 250. Bamwe mu banyagihugu basanzwe barima ico gitegwa njabukamazi muraza kumva ico babivugako mu kigabane kw'isoko cyo kuri uwa 14 Myandagaro mu 2021. Nitwa Emile Nibasumba. Guhingura icayi ciza cihesha agaciro mu makungu. Icayi ni kimwe mu bitegwa njabukamazi Uburundi bukuramwo amahera y'agaciro. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uwa gatanu, umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yavuze ko naho ibiciro ku isoko mpuzamakungu bitifashe neza muri kino gihe, leta ifashe ingingo y'ukongereza igiciro c'amababi y'icayi. Mu ntumbero rero yo gutera intege abarimyi b'icayi, leta ifashe ingingo yo kuduza igiciro ku kiro c'amababi y'icayi muri iyi sizeni ya 2021 ishira umwaka w'2022. Ikiro kikaba kivuye ku mahera amajana 250 kikaja ku mafaranga amajana 280. Nukuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 30 ku kilo c'amababi y'icayi. Iyo ngingo ya leta none yakiriwe gute? Bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba na Television Renaissance baraganiriye n'abarimyi b'icayi bo mu Mugamba mu ntara ya Bururi, Gisozi na Rusaka mu ntara ya Mwaro, hamwe nabo mwijenda mu ntara ya Bujumbura bita rural. Ayo mafaranga bashize ku kilo c'icayi ntaco kabisa, turashima kigoro ka leta nubwo ari make ubusa busumba kamara amazi. Leta reka tuyibaze ko leta izote kumitera intambwe igafata mu mugongo abarimyi b'icayi. Byo turabishima ntawogaya. Umurimyi w'icayi yamarika arakandamizwa kabisa, ntakwiye na gatoya ry'amahera. Uravye ntuze icayi cyo mu Burundi ishere kigeze ko ku rwego mpuzamakungu, amahera y'icayi yakwiye kongerwa n'imiburiburi abaye make akaba nk'amajana 600 canke amajana 605. Bavugitungisha ko kirahara, mugabo umurimyi mutoyi wewe nta karusho gakomeye ariko aragira. Nugusigana inkware ku maso. Umurundi arima umurimyi w'icayi nta kintu na kimwe yungutse na kimwe. Uravye uruhombo agira ku munsi w'ukwamura icayi, ukaraba impuzu yinjiranye kwamura icayi irarita busenya munsi nasubira kuyambara, ukaraba ubukanye imbeho ibihari, ahubwo bari bakwiye kugishira mbere no ku majana 5. Ugitangura kurima icayi, umwembu wa mbere uboneka haheze imyaka 4, ucugumuza urasoroma haheze nk'indwi 2 bivanye n'uko isi ndimwa iba yifashe. Igiti c'icayi gishaje no kuvuga ikimaze nk'imyaka 8, umurimyi aragitema hagasigara ibishitsi. Aho rero ngo bica bisaba kurindira umwaka wose kugira uwundi mwimbu usubire gutangura kuboneka. Aba barimyi b'icayi baravuga intambamyi bahura hamwe n'icokogwa. Kumukozi atamukozi ubu yakorera mu 3,000. None ufatiye kuri ayo hari umuntu yoshobora kwaha ibiro 10 wenyene kabishobora mu kanya gato ntibikunda. Umva nayo ahakwa kuyatwara yose yo muba mwaciye ugera kuzohembwa warayamaze nkayo oye warayakoreje mu bakozi. Ikindi naco nk'ihe gitari iri mu icayi no hari imyibiraya uyaza ko muzokwigera muja ku ntuze yimwe. Rero ndabona leta yo ganira na za hoteli na zande bakaraba ukuntu umunyagihugu boshobora kumushiraho udufaranga, agahemba udufaranga dufatika kugira ngo nawe yiteze imbere. Amafaranga 30 umuntu aba yongeyemo ku kiro kimwe n'amafaranga make cyane. Uravye umunyagihugu azokwirirwa mu cayi uva mu gitondo shika ku mugoroba gikorera, ukazosanga canke agiye kwaha icayi ukazosanga nta biro 10 ashoboye kubona ku munsi. Ahubwo bari bakwiye kugabaha n'ukungene bamura icayi, bakaba ari ibirato bagenda bambaye kuko inzoka bahurirayo ni nyinshi, kandi barakwiye gutanga angeri les engrais kugira ngo umwimbu w'icayi wongerekane, kuko hari uruhombo, hari ingwara kwa avanayo, hari n'ibikoko bihurirayo,
hari n'impuzu zimutabukirako. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ku isoko mpuzamakungu y'i Mombasa ikiro c'icayi c'u Burundi cumye caciye mu ihinguriro cagugwa idolari 3.5 ni hafi ibihumbi 7 vy'amafaranga y'u Burundi. Kugira ngo uronke ikiro kimwe c'icayi cumye ukaba ukoresha ibiro 5 vy'amababi nk'uko amasoko yacu yo mu ihinguriro OTB yabitumenyesheje. Bisigura ko dufatiye ku giciro gishasha c'amababi y'icayi umunyagihugu ahawe amafaranga 1,400 ku biro 5, leta ikoresha ubundi buryo igahingura n'ayo mababi akavamwo ikiro kimwe c'icayi cumye kigurishwa i Mombasa muri Kenya amafaranga 7,000 dufatiye kuri ico giciro co mu mwaka uheze. Aha hakaba ariho ikiganiro ku isoko c'urunani rw'ibimenyesha makuru kigarukiye. Mwakoze kudutega abiri kuri mikro, mwari kumwe na Emile Nibasumba. Naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko.